Sangwa mahoro Imana mu banyo no mu byanyu citenda abagenzi mu kumukurikirana imbonesha kuranya BTV Burundi kaze mu mwanya mwiza ukurikirana amakuru mu Kirundi avugwa kuri wa kabiri Rusama mwaka 2025 Hatengimana Patrick nije kandi abashikirize akabagizwe n'ingengo nkuru zikurikira umukuru w'igihugu Burundi Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe abakozi n'akazi yarateye ivyatsi ingendo y'abakozi b'ikigo BBN yo kunaniza ugwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere turaza kumukurikirana mu idonido ry'aya makuru nayo mu mezi ane aheze mu gisata c'ubutunzi mu Burundi hari byinshi vyari kurangurwa ariko bitashoboye gukorwa bitewe nuko hakomeje kwibonekeza ikibazo c'ikena ry'amahera y'agaciro kiri mu vyatumye igituro kiba umuzi wibuye maze ibiciro by'ifungurwa ku masoko bigatera biduga ni mu mwihwezo wakozwe na Parse turaza kumukurikirana Faustin Ndikumana mu idonido y'aya makuru ayo ne yandi ni mukanya. Ndasube koramutsa nongera ndabaha ikaze mu idonido ry'aya makuru mu migambi ishika 3899 y'ugwaruka yararonkejwe uburyo n'umugambi payeje ugwaruka gwarashoboye gutanga ubuzi bushika ku 16896 mu kiringo c'imyaka 4 vyashikirije no mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi hari ku munsi w'ejo kwa mbere Rusama mwaka 2025 aho mbere abaronkejwe ubushimwe ari bane mu bari mu rwego nyobozi rw'umugambi payeje mu nkuru twatorokanije na mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Ugwaruka rutari ruke rwarashoboye kwitunganiriza imigambi yago rurava mu bushomeri biciye mu mugambi payeje mu kiringo c'imyaka 4 kuva uwo mugambi utanguye gukora. Vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Bahereye kubanza kwigisha ugwaruka ingene bitunganiriza umugambi wunguka. Bigishije ugwaruka ibihumbi 44,929 kugira rumenye kwitunganiriza imigambi yago baca barakora imigambi none ubu barateye imbere. Muri ugwo gwaruka bigishije bashoboye gufasha imigambi ibihumbi 3899 barayirosa uburyo iyo migambi yose ubugeze ku ntambwe ishimishije yaramaze gutera imbere. Ugo gwaruka gwagize imigambi ubu nagwo gwaceruha akazi urundi gwaruka ku buryo uretse ubuzi bwatanzwe n'iyo migambi y'ugwaruka barashoboye gukora gushikaho hatangwa ubuzi ibihumbi 16,846. Umukuru w'igihugu abandanya amenyesha ko atamwimbu ushimishije uboneka mu gihe umwanya udakoreshejwe neza mu kurangura imigambi iterambere. Rero naganda abwira ntitwadushaka gutunga ntuze wigere widodombera ubukene rondera imvo z'ubukene hanyuma uzitorera umuti. Ubwa mbere tubanze dukore amasaha Imana yaduhaye yo gukora. Uwaduheza agiye kuduhenda ngo dukora amasaha 8 gusa ku munsi iyumvire guhomba amasaha 16 ku munsi. Murazi carico guhomba amasaha 16 ku munsi ni mugende mukora amasaha 8 ari mu mategeko ucugende ukora ndi 8 ivyi wawe urabe kutazotunga. Muri Amerika naragiye sanga hariho umuntu akora ahantu 3 ku munsi hamwe agakora amasaha 6 ahandi agacakora 6 ahandi 6 ugasanga ruhuka amasaha atarenga 3 ane niyaryama. Tubibutse ko indongozi zitandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu badahengeshanya guhimiriza abarundi cyane cyane ugwaruka kwitunganiriza imigambi yago kubera ko igihugu kitoronsa ubuzi bose. Elvis Munyaneza urakenuye tunakumenyesha ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri ivyo birori nyene yateye ivyatsi ingendo y'abakozi b'ikigo BBN kijejwe kugenzura akanovera n'ubuziranenge. Akaba abamenyesha ko abo bakozi bafise ingendo yo kunaniza ugwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere
mu gutevya gushikiriza umwihwezo ku migambi baba bashikirije. BBN ikaba yahawe ikidari c'ibimaramare. Tumukurikire Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Bene nayibonye hano yadefiye kandi bagiye banezerewe gose, mugari habandi batuntuye kubera BBN. Nimwiyumvire ugwaruka gwigiriye umugambi w'iterambere, barazana ivyabo babijana muri BBN ngo babibapimire, gushika uwo munsi abitubwira ni mu ndwi yahera. Barase gutanga certificate, acagenda muri Canada baramuha certificate y'ibintu vyiwe ko bimeze neza, ashorera muri Canada no muri Amerika, muga BBN itaramuha urupapuro. Nimwiyumvira aho muri Canada BBN niyo iciyubwege kurusha abo muri Canada. Kubera iki? Ibiturire. Hajya barondera ngo abanza baha ibiturire. Iyumvire Canada baramuha certificate, ugwaruka rushora ibintu vyiwe muri Amerika no muri Canada, muga BBN ikavuga yuko bitagira agaciro, ntibigira karite, nta kanovera bifise. Muga muri Canada ho barabonye ko ari vyiza. Akosa kamara amazaga ntuze. Je nkajya ntwara BBN nari guca ntanga imihoho. None tuzotera imbere guto wari kutworohereza yase. Je nababwiye umwiza ndamuvuga n'umubi nkamuvuga. Nimwiyumvire nk'uwo mujene afise iciyumviro giki kuri BBN. None tuyifuse umva yuvuga ko duhomvye. Erega hari n'ubushikagaje mpamvuga none tubufuse hari icabede gihugu baba bahomvye. Ngo baba bahomvye akazi badakora. BBN naragiye yo jewe nyene navuye mvuze yuko batoshobora bonyene kugira ico bavuze. Hariho umudandaza bigeze guhomvya. Iyumvire umuntu yinjije ibidandaza bikuye hanze, bagaca bankira ibindi ko vyinjira ngo abanza heze gucuruza. Urumva araza ati ntiwemerere ko ibidandaza bisubira kwinjira ivyiwanje bidaheze. Arafata neza aravuga ngo ibi ntibigira karite neza, ncadagenda ndakurako kuri vyo, ncagenda gukurako kuvyo yemereye, ncadagaragara aba nivyo BBN yonyene iri kwirakoresha, navyo ndabitwarako njana muri laboratoire yerekana bimwe. Kubera iki? Ibiturire ngo bizibire bijya, je ngo marije ncuruza ndumwe. Aha muneganega aho mwaguwe bagabo, abo muri BBN muranyumva? Sinabonye mudefira muraha. Hajya ntimwari kudefira imbere yanje muzi ko babimbariye. Ndabagayiye abambaye ikidari c'ikimaramare nabo kabisa bambe. Ndabagayiye kuko murateje inyuma igihugu. Umuntu kwigira entreprise mukanka kumupimira, ari mwewe ahubwo mwari kumuherekeza mwereka ivyiwe. Tangura mukore amasaha 16 ku munsi rero. Umuntu azaye ikintu muri BBN ntahere imisi 3 kitararonka inyishu. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi na mu gisata c'ubutunzi nyene. Mu mezi ane aheze mu gisata c'ubutunzi mu Burundi hari vyinshi vyari kurangurwa ariko bitashoboye gukorwa bitewe nuko ikibazo cikena ry'amahera mva makungu cakomeje kuba akayobera abahinga, ivyatumye igitoro kiguma kiba umuzi wibuye mu Burundi, bica bituma kandi nibifungurwa mu masoko bitera biduga. Ni mu mwihwezo wakozwe na Parsem nkuko bishikirizwa n'umuyobozi wa Parsem nyene Faustin Ndikumana. Tumukurikire. Igihugu cari hayihangiro yuko twatasikiye iterambere mu 2040 na 2060. Ishami Parsem rero twihaye gukurikirana ingene ibijanye n'ubutunzi n'intwari bereye biriko biragenda kugira turabe ko ryahangiro dutera turishikira. Niyo ntumbero y'uno munsi tuzokaba tukoze turagira ico bita umwihwezo turavye biriko birahogwa n'ingaruka biriko birazana. Ubwa mbere mu by'ubutunzi twovuga ngo iki, twovuga yuko ati muri amezi ane ya mbere uravye mu 12 ku mwaka uheze, tuvuga yuko vyagaragaye yuko ikibazo c'ibiciro cyagumye gihanze abarundi. Uravye urugero rw'ibiciro ruhora gushikizwa ni banki nkuru y'igihugu kwa 40%, tode inflation yegereza 40% irunini cyane. Uravye no mwaka uheze 2024 ibiciro vy'ibiribwa vyagumye biri hejuru cyane, biragaragara n'ibindi bidanaza byinshi. Ikintu cigaragaje nibijanye na nico twokwita igihengeri mu byo dushorera hanze n'ibyo twinjiza mu gihugu, importa twinjiza mu gihugu. Uravye ibyo dushorera hanze, ikawa ntiyashoboye gushoka neza, biragaragara. Bazo mu kibaza muri Odeka
hanyuma ikindi naco nuko gushika n'ubu tugifite ikibazo c'imwe n'amadovize ava muri izo nzahabu canke ubutare bushorerwa hanze yinjira mu gihugu traçabilité nyine. Ikindi cagaragaye nuko ibyo dukura hanze importation nabyo bitera bigabanuka kumbure kubera uburyo bwo kubigura hanze nabyo nyene bugabanuka. Kugira gatatu nuko ibijanye n'amafaranga y'agaciro vyamenye ari kibazo itandukanye n'amafaranga y'agaciro igiciro ku isoko izwi no ku isoko itazwi kiguma ari umurengera bikabangamira ubutunzi bw'igihugu na cyane cyane abashorera ibintu hanze ndetse n'ingingo ibanyi nkuru y'igihugu gusubira gushikiriza igira kama banki y'ubudandaji asubiza amafaranga y'agaciro y'amashirahamwe z'amakungu mashirahamwe yo ngaha mu gihugu gwasubire mu banki nkuru y'igihugu canka ayavuye mu badanaza bashoreye ibintu hanze nk'ikawa kuva ko ari nko gusubira inyuma uraho twari tugeze mu bijanye n'amafaranga y'agaciro. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme nayo kuwa 9 Rusama hazotanguzwa ku mugaragaro ikiringo co kwiyamamaza nayo ikiringo co gutangira ko ikarata yitora kikaba cegejwe inyuma kugira bitegurire neza ubwo rubanza. Ivyo bikaba byashikirijwe na Prosper Ntahogwamiye arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni. Nkuru twateguwe na mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutunganya amatora seni watunganije inama hamwe n'abanyamigambwe batandukanye ndetse n'abigenga. Prosper Ntahogwamiye arongoye umugwi seni aratubwira icyatumye bakorana. Nivyo umunsi umugwi seni wakoranije abazokwitaba amatora abo dusigaye twita abazoja mu higanwa abakandida nabo harabaje ku giti cabo harabaje baserukira imigambwe hari n'abaje munani mugare yo kubera urubanza rwari rwatumye dukoranye inama ari ugutegura ya tariki 9 ukwezi kwa gatanu urubanza ruzobera Igitega aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu azokugurura icese imyiyamamazo y'amatora mu 2025 twatumiye n'abari mu mugwi wo gutegura ubwo rubanza kugira ngo ibintu bimwe tuvyumvikaneko. Ico twashitseko rero nuko uretse buramatari w'intara ya Gitega izo yatwakiye azovuga ijambo ryo kwakira abashitsi hazoba ijambo ry'userukira abahiganwa ku giti cabo hazoba ijambo ry'uvuga aserukira imigambo itari muri rwa runani ruhurikiye hamwe imigambo kimwe bita forum n'uzo aserukira forum hacabayeho n'ijambo ry'userukira umugwi seni hamwe rero n'ijambo nyamukuru ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu azoba yuguruza icese ivyo bikorwa. Ica kabiri twumvikanye ko kandi botegura za ndirimbo zihagiza imigambo yabo nazo nyene uwo munsi zikaronka kanya zo kusamirana kugitegirigano izogera ritangure. Ikindi twashoboye kumvikana ko nuko boza bafise ibimenyetso biranga imigambo yabo. Rero muri rusangi twavyumvikanye ko ikintu sana batumvikanye ko ni ikintu kijanye n'uburyo ngira ngo mwumvise ingorane bagiye barashikiriza ari kumva iyo umuntu bamutumiye mu rubanza ari isuga ingene urwo rubanza rujamo. Hama kubindi navyo biri mu gihugu ibijanye no kwiyunguruza ibijanye n'uburyo iyo urubanza rugeze umuntu wese aritunganya ko abishoboye. Nkuko Prosper Ntahogwamiye abandanya bishikiriza n'ikiringo cyo gutangira ko amakarata yitora cegejwe inyuma kugira urwo rubanza gwitegurirwe neza. Kini naco murazi yuko ikiringo ca mbere twari twipfuje kandi twari twashikirije cyo gutanga amakarata y'abatora carte d'électeur mu ndinganizo ya mbere twari twipfuje yuko cyo bitariki 5 kuva kuwa mbere tariki 5 gushika kuwa gatatu tariki 7 no kuvuga imisi 3 kuwa gatanu kuwa kabiri no kuwa gatatu. Ariko rero mu mugwi seni twaragize inama yo kurimbura turabigeranura tubona yuko iryo yinga rizo ari mu bikorwa byinshi kandi tuzosaba abantu bamwe bazoba bari Gitega abantu dukorana bo mu ntara niyo bazoba bari tuca tubona yuko umenga byo bava bigorana. Nico gituma twipfuje yuko bobanza tugakura mu nzira urwo rubanza rwanye n'icubahiro mukuru w'igihugu itariki 9 hama rero amakarata tugaca tuyatanga ku ndwi ikurikira. Twanasanze mbere azobara amatavya y'amavuta abantu bazoba bari mu higanwa bazoza barabaza bene igihugu ko bagiye gutora ikarata yitora kandi ngira mwabonye ko atakibazo vyateye twabiganiye twavyumvikanye ko no kugira ngo urubanza ruzoba kuwa gatanu itariki 9 ruzogende neza atagatosi nuko twebwe twavyumviye mu ndinganizo no mu nteguro y'urwo rubanza turabishikira no muca mbituvugira abene gihugu bavyumve bikazanure bikwiye
hanyuma natwe turabishikiriza abo dusanzwe dukorana mu bisata byacu biri mu ntara no mu makomine. Amakarata y'itora azoca atangura gutangwa kwa 12 gushika kwa 14 Rusama uwo mwaka, nayo matora ya mbere akazoca aba kwigenekerezo rya 5 Ruheshi mwaka 2025. Jules Verne Nakimana urakenuye tuti n'abagenzi muri kumara kurikirana ano makuru twabateguriye imbere ko tuyarangiza mudukundire tubanze turabe amakuru makuru avugwa hirya no hino kw'isi. Ingabo za Israel zatangaje kuri wa 5 igenekerezo rya 2 Rusama ko zateye ibisasu mu karere k'ingoro y'umukuru w'igihugu i Damasco inyuma yo gutera ubwoba leta ya Syria ko izokwihora ko izokingira n'abadriz bakeyi. Israel yagize igitero cayo muri Syria kuri wa 5 igenekerezo rya 2 Rusama mu gutera ibisasu mu karere kari hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu i Damasco. Nyuma yaho umukuru w'umuhari mutoyi w'abadriz n'ubutegetsi bwa Israel bishinzwe intwaro n'umukuru w'igihugu mushasha wa Syria. Umukuru w'idini ry'abadriz afise ububasha bwishi muri Syria. Ku munsi wa 4 umugoroba yaraciriye urubanza igikorwa c'ubwicanyi butagira ishingiro bugenewe abasivile bo mu kibano ciwe. Inyuma y'amatati y'amadini yatumye abantu barenga 100 bapfa nk'uko bivugwa n'ishirahamwe ritagira aho ryegamiye. Uwo murongozi w'idini y'abadriz yaciye asaba ko ingabo mpuzamakungu zica zigira ico zikoze. Farage umunyagihugu agwanya Brexit yariko arakora igikorwa co kugwanya abimukira batemewe n'amategeko biremeza ko reforme yateye imbere mu guca ibice mu vya politiki mu Bwongereza. Nyuma y'iyo ntsinzi mu ntara ko ifise abashinga amateka 5 mu bashinga amateka 650, umukandida w'Ubwongereza w'umuhari wa Sala yatsinze amajwi 6 gusa ku mukandida w'umuhari w'abakozi Karen Shaw, ariko Labour yatsinze iyo ntara y'amajwi 53% muri Nyakanga imbere y'abareform n'amajwi 18%, ariko Keir Starmer wemeye ko ubu byoba bigoye ko umugambwe wiwe utsinda. Amatora menshi yo mu ntara yabaye mu Bwongereza ku munsi wa 4 bikaba bija gusohoka kuri uyu wa 5. Cuti n'abagenzi muri ko murakurikirana ano makuru twabateguriye nino ngato nayagarukirije. Reka tubashimire mwe mwese mwashoboye kuyakurikirana. Shimire bagenzanje bamfashije kuyatururukanya hanje Hatangimana Patrick. Reka duhani sango uwundi munsi nkaya mango umugira mu wa mwubahwe na Gahwane.